Tumaze iminsi tuganira ku rugo, ku rukundo hagati y'abubakanye ndetse n'abimirije gushinga izabo. Hari abantu benshi bubaka amazu meza, ariko bakabura amahoro mu ngo zabo. Hari abubatse ariko batabanye neza. Hari abakundana ariko urukundo rwabo ruriko rugenda rubiha buhoro buhoro. Kandi waraba neza, ikibazo si urukundo, si amafaranga. Ikibazo nuko hari ibintu bitatu abantu benshi birengagiza mu rugo. No munsi ngiye kukubwira ibintu bitatu biranga urugo rwiza. Vyavuzwe n'umuhinga André Rezel, ariko ndabihuza n'ijambo ry'Imana. Umviriza neza gushika ku mpera, ntiwicuza, kuko ica gatatu nico gikomeye kurusha ibindi byose. Hari ibintu bitatu biranga urugo rwiza. Kubana neza, kugira inkomoko. Bigereranywa n'igiti gifise imizi miremire. Iyo habaye ibibazo c'ihuhuta ry'umuyaga, kiguma gikomeye kuko kiba gifashwe na ya mizi. Ni nako urugo rwiza ruba rutonyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose iyo rufise ibi bintu bitatu bikurikira. Ni bike muri vyinshi bihari, ariko uno munsi ndashaka kubabwira kuri ibi bitatu gusa. André Rezel yavuze ko ivyo bintu ari ingenzi cane mu myubakire y'urugo rwiza, bikaba ari vyo vyibi. Ica mbere, umubano w'umuntu n'Imana. Ni ikintu kiranga urugo rwiza, kuko iyo buri muntu ku giti ciwe yubashe, akunze ndetse yumviye ijwi ry'Imana, ivyo navyo bimufasha mu kubana neza n'uwo bubakanye. Ivyo bigaragarira ku buryo umugore canke umugabo yumvira abavyeyi biwe, inshuti ziwe, uwo bubakanye ku nama zose bomugira. Urugo rwiza ntirutangurira ku rukundo hagati y'abantu, rutangurira ku Mana. Ntushobora gukunda neza umuntu utazi gukunda Imana, kandi urugo rudafise Imana ni nk'inzu yubatswe ku musenyi. Ica kabiri, kugira ubwigenge. Ni ikindi kintu kiranga urugo rwiza, kuko nubwo abantu baba babana, ntibisobanuye ko hari uwobangamira uburenganzira bwa mugenzi we nkana. Umugabo canke umugore mwiza afise identite yiwe, afise vision yiwe, ntiyizimirira mu wundi. Ntimugomba kuba umuntu umwe mutagira ubuzima bwanyu. Umubano mwiza, André Rezel ku bwigenge yabigereranije n'ibiti bibiri vyigenga. Avuga ati umubano w'abubakanye wogaragarira ku buryo bahana amahoro n'ubwigenge, nubwo abantu baba badateye kimwe mu bitewe n'imibereho itandukanye baba barabayemwo mbere yo kubana. Uko guhana amahoro bifasha mu gihe cyo gufata ingingo runaka, aho atanumwe abangamira uwundi mu gufata ivyemezo runaka vy'urugo. Urugo ntigubakwa n'abantu babiri bakeneye cane, gubakwa n'abantu babiri buzuye. Ica gatatu, ubwuzuzanye. Ni ikintu ciza kiranga abubakanye babanye neza, kuko buri wese agira uruhara uko ashoboye, kandi akagira uburenganzira ku kintu cose gikorwa mu rugo. Ntukeneye umuntu ameze nkawe forcément, ushaka umuntu akuzuza, mwuzuzanya. Ubwuzuzanye mu rugo ntibuterwa nuko aba bana bafise amashuri angana canke ubutunzi bungana, ndetse n'imyitwarire yabo ishobora kuba itandukanye. Ikintu kibafasha no kumvikana no gutahurana, gutyo bigatuma hari ivyo bumvikanako mu rugo. Ivyo ubona nk'ikibazo muri mugenzi wawe bishobora kuba ari co Imana yashizeho kugira ngo agufashe. Nubwo ibi bintu biri muri bimwe biranga urugo rwiza, ntibihagije ngo abashakanye babe bamerewe neza uko bikwiriye. Hari n'ibindi biba ari ngombwa, nko kutabeshanya
kutaryajyana n'ibindi. Niba ushingiwe vuba canke ukaba ukiri umusore canke inkumi ufise umugambi wo kubaka urugo, izi ni zimwe mu ngingo zikomeye zizogufasha kugira urugo rwiza. Gusa no ku bamaze igihe bubatse, ubwo hari ibibazo bimwe na bimwe bacamwo kuko badasobanukiwe neza izi ngingo duhejeje kuvuga ko, bikaba vyonabasamburira urugo. Birakenewe cyane rero ko buri wese yifuza urugo rwiza azitaho akazisobanukirwa neza. Nimba ushaka urugo rwiza, ntutangurire kuguhindura uwo mwubakanye, tangurira kuri wewe nyene. Ico ushaka kuronka kuwo mwubakanye nawe banza ugitange. Urugo rwiza ntirubaho kubera amahigwe, rubaho kubera amahitamo. Twongere guhura vuba. Murakoze mwe mwabanye natwe, naho ubutaha Imana ibahezagire.